ku musegonda caye ku munota ntihabura amahera mvamakungu yinjira mu Burundi mugabo ataje mu buryo umukuru w'igihugu abivuzemo, kuko amahera ashobora kwinjira avuye hanze aje ku muryango kanaka, ashobora kwinjira avuye hanze ku buryo bw'imigenderanire afitaniye abantu bafitaniye ayo. Rero umukuru w'igace aza kuvuga ngo munyarukana ayo mafaranga, ibyo si navyo ajejwe, kuko ntatanga itegeko ryo kubwira abantu ingene borungikira amafaranga abantu babo caco bafana. Ariko icyo abashatse kuvuga mu bisanzwe abahishije ni ikibazo c'arya amafaranga mvamakungu yabuze atari mu gihugu. Hama no mu bindi bihugu byinshi tufate nk'ibya Afrika canke bya Aziya birikora cyane, biraronka inyungu cyane mu mahera mvamakungu ava mu bihugu bisa n'ibiteye imbere aca asahiriza muri ivyo bihugu bayakeneye. Ivyo rero ntivyigera biza bivuye ku itegeko kanaka, biva ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, biva kuco bita uko igihugu gitungwanijwe mu mategeko atuma abantu bifuza kurungika amafaranga ngo bayaronke kw'inyungu. Niyo bita rero abo bita ba investisseur, avuga ati hajya ahantu nahabonye, mbonye amategeko yaho ingena yubahiriza umuntu aje kwidandariza ivyiwe, mbonye amategeko ingena akingira umuntu uwo ari we wese akishira akizana, mbonye ko hari uburyo bwo gutera ibintu, kudandaza ibintu, kubishora ukunguka ugasubira ukabigira widegemvye atari gukomakoma. Ivyo bituma abantu barungika amafaranga kugira bakora ivyo bintu, umuntu wese arashaka inyungu. Ariko iyo ageze mu gihugu, uwo mukuru w'igihugu nyene adakomakoma mu vyatumye ahubwo igihugu gishobora kubura ayo mafaranga akabura, kuko igituma abura iyo tubonye habuze ibitoro, habuze imiti, habuze ifumbire, hariho ubukene butagira izina bw'ayo mafaranga. Wewe rakacagira bimwe bita mu Kirundi ngo uruyeri ku gwenge, akagomba kwerekana ko igikenye mu Burundi kibuze mu Burundi ari abanyamitahi. Ntavuga ahubwo igituma cyarondera ko ari kwifuza ayo madolari, ayo mafaranga mvamakungu afise agaciro, akabivuga kuri rwa ruyeri. Rero nariko ndakubwira ngo bijya n'ibinyoma. Wavuze ngo nindwi yahariwe diaspora, guharira ikintu sivyo bitanga akanovera kuri ico kintu. Diaspora nta uyinginga ngo kora iki kintu ngo zana umutahi. Oya, diaspora irizana, ahubwo ishobora no kwinginga amareta ati nta kuntu mwohindurira itegeko rikatworohereza gusumba kugira ngo ushobore kudandaza neza. Ubu ico novuga kirarengeye n'ivyo kudandaza. Nta kuntu novuga nta kuntu mwobanza mukagarukanya ya miliyaride 54 yatuma amatara ataboneka, kugira ngo amatara niyaboneka ndazi neza ko abantu nibaronka amatara hariya adashika, nibaronka amatara akwiye ntabacikireko, bazoza kudandaza, bazoza kuzana ivyuma bisudira, bazoza gukorera ibintu abantu barinda gukura hanze bace babitora mu Buyenzi canke ahandi. Ariko ivyo byose bihera kuri iyo politike yiwe mbi idashoboka, ikandamiza n'ababigerageje. Mukunda kubaza ngo mbega n'igiki ngo cotuma abantu bazana amafaranga, ntituvuge cane cane n'igiki kibuza abantu ko bazana amafaranga. Akarorero kamwe nkunda kugatanga, none nta ba investisseur ubu bari mu gasho, none nta banyamitahe ubu bataye bakomoka, none nta banyamitahe ivyo bazanye vyatembagajwe vyibwe amazima yongo, bikibwa n'abegereye ubutegetsi mbere bakingwe n'ubutegetsi. Ivyo rero turashaka kuvuga ngo nindwi yahariwe diaspora, ni uburorero bw'ukuntu diaspora yozana amafaranga batavuze intambamyi ituma ataza. Umunsi kijya gihugu cogira amategeko, umuntu akishira akizana, akava mu bumanuko kaja mu burengero, akaja mu buraro kaja mu buseruko, akagenda mu gatondo nijoro, aziko ata muntu amurara ku mugono, aziko n'uwo begerageza inzego za leta zimukingira. Abantu baca baza gutembera, baje gutembera babona ibyo bokora, bavugana na bene wabo, bakavugana nabo biganye, bakavugana nabo basangiye, bafise ico bahuriyeko. Ivyo nivyo bituma amahera yinjira. Navuze ko ntari umuhinga mu by'ubutunzi, ariko gute twovuga iby'ubutunzi mu gihugu umuntu yishwa atazi ico azize canke azize ubusa? Mbega uwoza kudandaza akazoca mu myaka 2 adashobora
yahinguriro ryiwe kubandanya yironkera ibitoro, yahinguriro yiwe atashobora gushora, kuko mu gushora ushoresha amahera mvamakungu, no mu gusubira kurangura uranguza amahera mvamakungu. Ibihugu byose birazi iti u Rwanda, Uganda, za Kenya ziravuga ati duharuye mu mafaranga yinjira ku mwaka, turabona amafaranga azana muri Amerika, y'Abaganda baba muri Amerika, amahera aza mu Baganda baba mu Burayi, baba muri za Oceania. Ivyo byose bakabibona, bakabazi iti no mu migambi bategekanya bakavuga ati nta kuntu twohindurira itegeko rikatuma benshi biyongera. Iyi diaspora rero banavuga, bakazana diaspora y'abiyitirira diaspora kubera begeranye n'ubutegetsi, batashobora no kuvugira hejuru igituma abandi badashobora kuzana iyo mitahe. Ni kimenyamenya yuko ingorane ntiri ngaho, nobona uburyo nshobora kudandaza nkunguka, ahubwo noza mu kinyegero ntanabikubariye kugira ntuntange uwo mugambi. Mugabo wewe bivugira ku radio nk'umukuru w'igihugu ati ndatangara igituma tubura amadolari, tukabura igitoro, tukabura ivyo turanguza kubera ntumuzana amafaranga. Nayita imfashanyo, avuge ati murungika amafaranga y'imfashanyo, kujya turungika hari uwapfuye ngo bamuhanda, kujya turungika hari urongora ngo agire ubugeni. Rero ni ya nkinamico ibandanye, ingorane irahari, kandi nibaza yuko abagomba ivyo bahindura ari ivyo bazofatirako.